Shalom wakunze ikiganiro kanguka, izina ryanje ni Chris Ndikumana. No musi turi ku musi wa gatandatu, ndagomba gushimira kandi abantu mwese mu dushigikira n'amasengesho. Nababwira yuko kino kiganiro kanguka kigeze aho kigeze kubera abantu mu dusengera. Igihe cyose muho murasenga, mwibuke gusengera ekipe kanguka. Nimba uhezagirwa hari cyo ngunguka muri kino kiganiro, usengere ekipe kanguka. Ndashimira gose abantu badusengera kandi ndashimira n'abadushigikira n'uburyo bwabo, kuko abadushigikira n'abadusengera no batuma tugera aho tugeze. Imana ihezagire kandi abatanga intahe, ubuhamya. Igihe cyose ubona wakize cyangwa wahindutse, hari ikintu cyabaye kuri wewe, wame utanga audio wiyumvira abandi, kuko igihe cyose utanze audio umenye ko ufunguye umuryango ku wundi muntu agikekeranya. Abantu benshi bakurikira kino kiganiro bakekeranya, batemera ko bishoboka, ariko iyo wumvise abantu bakize bakumva intahe, bakumva ubuhamya, bituma bagira ukwizera nabo nyene. Ukwizera rero kuzanwa n'intahe canke ubuhamya bw'abandi. Igihe cyose rero wumva ko ushaka gufasha uwundi muntu, utange intahe bitaravye ingwara uko imeze, cyangwa wakijijwe, cyangwa wawohotse, cyangwa wakize. Utange intahe wiyumvira ko bifasha abandi. Nimba warakize cyangwa ikintu cyabaye kuri wewe biciye mu masengesho, ko ubuzima bwawe bwahindutse, uzoturungikire audio uciye kuri WhatsApp agasaraba 257 71 11 11 32 plus 257 71 11 11 32. Aho niho uca kuri WhatsApp kugira ushobore kuduha intahe kugira tuyisangize abandi. Abakurikira kanguka biciye ku ma groupe WhatsApp, ni vyiza kugira application ukayitereshaja uciye kuri App Store canke Play Store, wandika ijambo kanguka. Uzokamuronka kanguka imisi yose saa 10 mu gitondo, ukaronka intahe saa 5 yo ku murango. Ku munsi wa gatandatu naho ni saa 1 nk'aya masaha nyene, saa 1 mu gitondo niho uzoronka ikiganiro cyo ku munsi wa gatandatu. Abadashoboye kuronka application bashobora guca kuri site yacu kanguka.com, nuvuga kanguka.com, cyangwa ugaca kuri YouTube uciye kuri chaîne yitwa Kanguka Kirundi, urashobora kuronka ibiganiro vyose n'intahe zose. Abashaka inyigisho ndende uca kuri chaîne yitwa Inyigisho za Chris Ndikumana. Kanguka iro mu Kirundi, hariho Kanguka Français, hakaba Kanguka English. Nuvuga yuko izo ndimi zose ziriko kuri YouTube. Shaka gusura kwibutsa ko abantu babandikira babasaba amafaranga cyangwa mushigikira ibi cyangwa biriya no gubeshi, inimero yo kuturonka no guca kuri application, hariho kuri contact urabona inzira ushobora kuronka nimero zacu. Hari abantu benshi bakurwa mu mitego, nabanda bisubiramwo yuko abantu bako barabasaba amafaranga atari muri Kanguka, muce kuri nimero yo kuri contact yo kuri application. Ikanabereka rero mubizi ntahe, nkuko nanda bivuga, imbere yuko dusengana ubanze mubizi ntahe zose, hanyuma nyuma y'izo ntahe cyo dusenga. Shalom wakunzi b'Imana. Hanyuma nanje ndi umwe mu b'Imana yakoreye ibitangaza, ariko imbere yaho ndashaka mbanze nsaba Imana imbabazi ko natevye kuyishingira intahe ku vyiza yankoreye. Hanyuma nanje hari mu mwaka wa 2013 nafatwa n'ingwara y'umutwe, ingwara yantwara ubwenge, imba mfatiye nko mwibarabara. Byasaba ko nicara kugira ngo ubwenge busubire buja ku gihe, canke nimba mfatiye nko mu bwogero byasaba ko manza nkicara, kubera ko ubwenge bwaca bugenda, imisonga ikaravya mu maso uko ari abiri, sinsubira kubona ikintu na kimwe. Hanyuma iyo ngwara ndabana nayo, ndaja mu bitaro bitandukanye mu gihugu iwacu Burundi, ariko ndabura umuti. Urabona ni ingwara ngwaye iyo ariyo. Ndipimisha amaso, ndipimisha ibipimo bitandukanye, aho Bujumbura canke mu gihugu hagati, ndabura ingwara. Hanyuma ingwara ndabana nayo 2013 2017. Iyo ngwara ndayifise, mfise ubwoba yuko umwanya n'umwanya nshobora gupfa, kuko ndashobora kumara umunsi wose ntazi yondi. None rero ndaba ngaho 2017 narafashe ingingo jewe nyene yo gushobora kuja mu bapfumu. Ndagenda mu bapfumu umwaka wose ndabura igisubizo. Hanyuma bakundwa b'Imana, 2019 naho namenya Kanguka, ndasengera muri Kanguka, Imana nkayitura umutwaro wanje. Hanyuma ndafata ndarindira
none bakundwa b'Imana nta yanje ihagaze ahakurikira. Nabanye n'iyo ngwara iyo myaka yose, imyaka 2023 mu kwezi kwa12 niho nanje Imana yangenderera. Imana irangenderera njyamye isaha imwe y'agatondo hari itariki 17 z'ukwezi kwa12 2023, ndiko ndasengana na Kanguka, sengana n'umukozi w'Imana Chris adusengera tatuzi. Hanyuma bakundwa b'Imana, izo tariki urumva ingwara yanjye ndayimaranye imyaka 10, niho nasengana na Kanguka mu gatondo isaha imwe, ndiko ndumviriza Kanguka ariko mbabaye n'umutwe wanje. Niho Imana yangenderera, ndabona manifestation, ndafatwa no gukongatara, nduma ariko numa ndiko ndakurikirana Kanguka. Niho umukozi w'Imana yavuga yuko ari umuntu agwaye umutwe udakira, umutwe wamusinzikarije ubuzima imyaka miremire. Hanyuma amaso yanje yakoroka yavamwo amosozi menshi cyane, ngira ngo yari gukwira, ngira ngo nk'igikombe. Aho njyamye harakanya, haratoha, huzura amazi, ndarira, amosozi ntamenye yariko arava. Hanyuma umubiri wose ndakongatara mukumengo n'umuntu yafashwe n'igikonyozi, ndabibarafu ariko mbandanya numva Kanguka, agatima kadida. Kanguka nkayumva nko kumenga hayivugira kure, telefone yari ku mutwe wanje. Bakundwa b'Imana, ivyo biheze ni hagatiro kamfata, sinasubiye kumenya yondi. Gatiro karamfata, ndasinzira. Iminota nasinziriye sinoyimenya, sinitwararitse kumira iminota nasinziriye, ariko nikanguye mbona aho najyamye hakanye, huzuye amazi. Hanyuma ndaba mu bwo buzima kuva 2023 gushika uyu munsi. Ntangiye ko intahe navuze nti Imana imbabarire ko natevye. Kuva icyo gihe sinasubiye kugwara. Ingwara yanje yari yarabuze umuti, abapfumu bari barabuze umuti. Ingwara yanje nari mbaye ngaho niteze ko umwanya n'umwanya ubuzima bwanje buzohagarara, umutima ugahagarara. Nari mbayeho nizeye, nzi umwanya n'umwanya ko nshobora gupfa. Nta bitaro nagiye ko, ahubwo natumye gusinga intahe kugira ngo manze ndabe ko nakize vy'ukuri. None rero niho umukozi w'Imana yatangura kuzaravuga inimero bashaka gushinga intahe boza baracako. Shalom bakundwa b'Imana, intahe yanje yari iyo. Abampamagarira n'abantu b'abapapa, abantu b'abagabo, nkuko Chris akunda kubivuga ati nimushinga intahe. Abantu b'abagabo biratugora gushinga intahe. Imana ihezagire umukozi wayo. Amen. Nanjye nje gushinga intahe, gushimira Imana ibyo yankoreye. Ndashimira Imana cyane, ndashimira Imana yarankijije, yarambohoye. Narwaye igifu imyaka irenga 30. Igifu kiranzengereza, ndwara igifu kimerera nabi, igifu kiranzengereza. Hanyuma Kanguka sinari nyizi, sinayumvaga, sinari nyizi. Nza kuyohererezwa n'umwana wanjye, arayinyoherereza, ndayishyira nkajya nyifungura nkayumva. Nuko hashize nk'amezi 2, ndavuga se kunyumvisa amezi 2 nkaba ntarakira, ndabireka ndabyihorera. Hanyuma ndongera ndicara nza gutekereza, ndavuga ariko reka numve Kanguka nanone. Ndayumva, numva ku gatandatu ukuntu umukozi w'Imana asenga, ukuntu abantu batanga intahe. Ndabyumva uwo munsi, ndakumva ngize ikintu kizamuka kiseseme nyinshi. Njya muri dushe ndagenda ndihagamura, sinaruka ariko ndihagamura ibintu birenduka, ndihagamura ariko sinamenye ibyo ari byose, nibaza icyo ari cyo. Nuko mbayaho. Hanyuma rimwe njya kwa muganga, aho nivurizaga. Ngiye kwa muganga aribo bambwiye ko ndwaye igifu, bambuze ibi bintu ntazajya ndya nk'inanasi, sinkayirye, ibishyimbo n'ibindi byinshi. Nuko barapima barareba. Nari ndwaye malaria ariko ndababwira nti mumpime buri kintu turebe. Barapima ntimumpime n'igifu. Barambwira bati nta gifu ufite, nta gifu urwaye. Bati nta gifu ufite. Numva ndishimye, numva ndanezerewe.
cyarandyaga nabanagize nk'ikintu kintera kwikanga ubwo nyine mu nda hakandya hakamerera nabi nkamererwa nabi cyane. Ndashimira Imana cyane, ndashimira abakozi b'Imana badusengera batatuzi, ndashimira cyane, ndashimira Imana, ndashimira kandi ndacyakomeza gusengana na Kanguka. Njya kuryama maze kuyumva, mu gitondo iyo mbyutse ndayumva. Imana ibaho umugisha, imuhe umugisha umukozi w'Imana, ajya agumya dusengere, natwe tuzajya tumusengera. Turashimira cyane, murakoze. Ntahe yanjye niyo. Shalom abakunzi ba Kanguka, nagomba nshima Imana, mvuga gukomera kw'Imana nabonye muri Kanguka, mvuga ubwiza bwayo mu izina rya Yesu. Nabonye Imana ikomeye. Jewe nagize mariage 2021, nshitse mu rugo Imana iraduhezagira, iraduha gusama, ndibungenga amezi umwana amara mu nda arahera, haragera ko umwana avuka. Hageze ko avuka umwana agira ikibazo ariko aravuka, avukana ikibazo cyo kudahema, baramushira muri oxygen amara iminsi, hanyuma mu nyuma biranka, umwana ararangiza aratahuka. Turiyakira nyine nk'ababyeyi, turavuga tuti ni accident ibaye, Imana izodushumbusha. Turaja ngaho turiyakira, tugati ni ibintu bisanzwe nyene. Haheze ikindi gihe Imana yongera iduhezagiza kongera gusama, ndongera gusama. Bene data bisubira kuba nka kwa kundi, buri umwana agira kabiri nawe arapfa. Harahera ikindi gihe ndatwara inda nayo iravayo. Rero niho naja kumenya neza ko ndiko nkurikirwa n'imigozi yo mu muryango, byo bita imigozi ya karande. Ibintu ntarenzi, je sinarenzi ibintu bari barakoze, sinigeze menya ivyo abavyeyi bacu baba baragendeyemo canke basugukuru n'abasugukuruza, sindabizi. Ariko jewe byarankurikiranye. Rero maze gushika mu rugo mbona ntangura kubona ivyo bintu binkurikirana, nkabibona kuko narabibona mu ndoto, nkabibona ndi wacu, nkabona ico kintu kije kukantwara umwana kikamutwara, nkabibona mu ndoto. Mugabo sinigeze ntahura ivyo ari byo biriko birabuko onye. Rero Kanguka nahisanzwe ndayizi kuva muri 2017, ariko kandi nari narayisengeyemo, Imana nancira inzira ndagira mariage kubera Kanguka. Ariko mu nyuma nsa n'umuntu umenga bivuyemo, sinaba nkiyitaho cane. Niho nahava subiramo nkiyumvira ati Imana, ko nama numva abandi bantu benshi bohora, wakoreye ibitangaza ugaha abana, ugakiza indwara zidakira, reka nanje nsubire muri Kanguka senge nizeye. Bene data ca ndafata Kanguka, ndayifata nizeye, ndasenga, Imana irantabara, irangirira neza. Maze kubura umwana agira kabiri nkatwara niyo ndikavayo, Imana nagize ibibazo, ndagwara umugongo ku buryo ntashobora kuva hasi, ku buryo ntashobora kurira ku gitanda ngo nongere nururuke. Biraba ibintu bikomeye, ndagwara kabisa, umugongo uranyica, nkaguma ndiko ndaribwa mu nda, nkaguma ndiko ndaribwa mu mugongo, biraba ibintu bikomeye. Rero ncafata Kanguka, aho hantu naguma njyamye kuri Kanguka, nkayirarako nkayirirwako, nkaguma mvuza Kanguka. Ico gihe ndatangura kubohoka. Maze gutangura kubohoka niho Imana yacu intera iteka, ndiko ndumviriza Kanguka imwe, sinibuka ko yari muri 2018, sinibuka neza umwaka wari wo, mbwa yari yo muri archive. Ndumva umukozi w'Imana aravuze ati hariho umuvyeyi amaze kubura abana batatu, ati Imana iraguhaye umwana kandi uwo mwana azobaho. Iryo jambo ndarifata uko ndarigira iryanje, ndarisengeramwo. Bene data, Satani n'umugome kandi aragwana, ariko si umuneshi. Ico gihe yarangwanije cane, yaragwanya iryo jambo. Imana irantera iteka, impa gusama.
ibitero birakomera, hakaza nkabona abantu bangaburira ibintu mwitiro, nkavyuka nuzuye inda, nkabona ibintu binyirukankana, nkirukanka nkarara ndagendagenda, abarozi bakaraba barangendagendesha, nkumva amajwi y'abantu bamvugisha. Haraje ikintu kirambwira ngo nzongera kuvyara ngo nyuma y'imyaka 17. Mugabo aho nari naramaze gutangwa gusengera muri kanguka ngoma mbohoka, ngena ndasambura kimwe kimwe. Muganda ndavuga ati urabesha naho bivuze, Imana yo mwijuru yarambwiye ko uyu mwana azobaho kandi azobaho. Imana rero iramurinda umwana wanje, iramurindira mu nda amezi 8. Umwana wanje avuka amezi 8, avuka atakibazo na kimwe afise, avuka ari umwana w'umuhungu mwiza w'umugisha. Uwo mwana no kuri twamukuye muri kanguka, jewe n'umuryango wanje turashima Imana. Naye nabwiye Imana, navyaye itekeza 2 z'ukwezi kwa 5, naye nabwiye Imana ngo Mana ni wantabara, kuko ngomba ngene muri bloke bangiriye cesarienne. Nafashe kanguka ndapfukama ndasenga, nafashe kunda kuko niyo naye nasamiyemwo, niyo nagumye sengeramwo. Ndayibwira nti Mana ni wa mwana akomeye, nzoja ndagushengera nawe umwana amezi 2. Iyo ntahe nagerageje kurondera ukuntu noyitanga bikanga, nkabipanga bikanga. Satani ntabagomba ko tuvuga icyubahiro cy'Imana, ntabagomba ko tuvuga ugukomera kw'Imana. Ariko rero uyu munsi Imana yanshoboje, Imana irangiriye neza, impaye kuvuga ugukomera kwayo. Nukuri ndabashimiye ntahe, nagomba nshimire Imana yo mwijuru, yarakoze cyane, yazanye ikiganiro kanguka, kuko muri kanguka abantu benshi twarahabokeye, hari abantu no kuri benshi baba barapfuye, ariko ko Imana yazanye ikanguro mu gihe gikwiriye, bagasengana n'umukozi w'Imana muri kanguka, ugasanga barakize. Nanje ndi muri abo. Nukuri sinzi yo hataba kanguka, sinzi je ngene biba byaragenze kweri, kuko Imana yankijije impuhwe mu rupfu, yanyirukankaho ndayibona, nkabona nyene ko ari ibintu bitoroshe. Nukuri ndashimiye Imana yantabaye, Imana yangiriye neza ikampa umwana, Imana yangiriye neza ikankiza umugongo. Nukuri nari ngiye gupfa, narabohotse umwaka wose urenga. Muri ico gihe haraje ibintu bingendagenda ko mu mugongo bikanjena, hakaza ibintu bingendagenda ko mu mutwe bikanjena, nkumva nyene ko ari ibintu nikoreye mugana ntazi ivyo ari byo. Rero ndashima Imana. Manifestation zanje zabaye zitandukanye. Bwa mbere narayuzwa nka Mose agakoroka ari menshi, hama naravumishije igihe kirekire cyane, mvumisa ibintu by'ibigozi birenduka bidacika mu izina rya Yesu. Ubu unye nukuri ndashima Imana higejeje ikora. Rero nagomba nukuri ndemesha abantu bihebuye, bafise imisozi yananiranye, babona ko imbere yabo hari umusozi wase gusenyuka, bizera Imana kandi basengere muri kanguka. Muri kanguka hari Imana ikomeye, nukuri narabibonye. Abakozi bakanguka mwese, Imana ibahezagire. Umukozi w'Imana, Imana imwongere umugisha, imukomeze nukuri, imukomeze kugira ngo akomeze kwegereza benshi kuri Kristo. Ndashima Imana kandi Imana imbabarire cyane, nukuri ndasabye imbabazi kubona naye nacerewe kuyishinga. Nari kuyishinga umwana amaze amezi 2, ariko ubu unye ndayishinze ntevye kubera byagiye bingora, umwasangwanya byanga ko ndayishinga. None rero ndashikije isezerano, Imana yahabwa icubahiro. Isi yose imenye ko Imana ikora, isi yose imenye ko Yesu akiri muzima, aracumva, aracavuga, aracatabara, aracakiza. Nukuri nta muntu yizeye Imana yamaramaye, nta muntu yizigiye Yesu Kristo azokorwa n'isoni. Yankoreye ibintu ta mwana w'umuntu yari kunkorera, kuko nari nananiwe, abaganga bari bananiwe. Nukuri nari numva namanuye amaboko mvuga ati nananiwe. Ariko rero hari ikindi kintu umukozi w'Imana yatwigishije cyo gushima, tugashima Imana mu bihe byiza no mu bihe bibi. Nukuri Dovize yakanguka yaranyigishije ikintu gikomeye, nyigisha gushima mu bihe bigoye. Rero ndashimira Imana, nukuri Imana yo mwijuru yumva ko ndayishimiye. Murakoze cyane mwese, Imana ibahezagire. Shalom. Yesu nashimwe. Nanje ndashaka gushinga intahe ivyo Imana yangiriye. Jewe nari ngwaye amadayimoni, bene data ikiringo c'imyaka 2. Ayo madayimoni mwene data muze nkinjira mu shingiro gatangura gusenga,
icatangura kankumbagaza. Bene data ndagumaho bimaze kwinjira mu mashengero ashika 7 basengera vyanka bene data, ariko bene data nabona Imana muri kanguka. Imana arankijije, naragumye ndafata numviriza intahe, numviriza amasengesho nkasenga, hageze hajya umukozi atangwa gusenga nkumviriza nkasengana nawe, nkatangura gucega urukundo ndahubusa, nshiragura urukundo ndahubusa. Ariko bene data ndashima Imana, ubu naho nshira mu kanguka, ubu nukuri icyanyemeje ko nakize, nukuri naho nshira mu kanguka, ubu nta na kimwe mba. Ubwa mbere nkishiramo narabura amahoro, nkabura ibiragamo, nkaguma nshaka kudahubusa, nkacira urukonda. Bene data nkabura amahoro. Imana yumve ko nshimye nukuri. Jewe nukuri sinanzi ko nzokira mu madayimoni, mu myaka ibenda yaguye sinzi ko nzokira, kuko nanasengewe n'abakozi b'Imana batandukanye, nanasengewe n'abakozi b'Imana benshi, ariko byari byarase kunkira bene data, byari byarase kunkira. Ariko ndashima Imana ko nakize, ndashima Imana naho nugura kanguka naco bimbwira, nukuri ndasenga nkaheza bitamvyutse. Ndashima Imana mve ko ndayishimiye, icyubahiro kigaruke kuri yo. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Shalom. Je suis une femme qui a plus de 36 ans et le Seigneur fait pour moi des miracles. Après la prière du samedi, j'ai fini la prière, j'ai écouté encore la prière du samedi, les témoignages. Pendant les témoignages, j'ai commencé à rôter, à rejeter les crachats et en même temps à vomir. Ndi umufasoni afise imyaka irenga 36. Imana yarankoreye ibitangaza. Inyuma y'amasengesho ku wa gatandatu narahejeje gukurikira amasengesho, ndongera ndasubira kumviriza intahe n'amasengesho yo ku wa gatandatu. Mu mwanya w'intahe natanguye gutura imibe, ncira urute hamwe no kudahwa. Muri uwo mwanya nyene naciye numva nshaka kugira diare, rero naciye nirukanga muri toilette. Niriwe ku murango ndahwa nja no muri toilette ku mwanda mukuru, numva merewe nabi cane, nari nzi ko nibungenze. Depuis plusieurs années, plus de 5 ans, j'avais découvert que j'avais le VIH, SIDA. Et encore, j'étais allée faire le test et c'était encore positif. Haciye imyaka myinshi, imyaka irenga 5, nasanze ngendana umugera wa sida. Hanyuma kandi nagiye kugirisha ibipimo, byari bikiri positif. Récemment, après la prière, j'ai eu à vomir, j'ai eu à faire les selles. Le lendemain, je me suis rendue à l'hôpital avec tout mon courage pour faire la première visite. Et c'est là où le médecin me demande de faire toutes les prises de sang et VIH, paludisme et autres. C'est ce que j'ai fait. Après, en allant recevoir les résultats, immense était ma surprise. Tout était négatif. Même le palu, je n'avais rien. Mu minsi mike iheze, inyuma y'amasengesho naradashwe ndaja ku mwanda mukuru. Bukeye bwaho naciye ngenda kwa muganga ashize amanga kugirisha ibipimo vya mbere. Naho rero umuganga yansaba kugirisha ibipimo vyose vy'amaraso, VIH, malaria n'ibindi. Nuko narabikoze. Mu nyuma ngiye gutora inyishu z'ibipimo, naratangaye cane. Vyose vyari negative. Na malaria nta niyo nari mfise. Imana ni nziza cyane, ntimushobora kwibaza. Ndabinginze nimushishikare, haheze imyaka irenga 5 ngendana ubwo bwoba, ngendana ivyo bimaramara. Nagira kugira umugera wa sida, nkongera nkaba ntarasama. Iyumvire namwe ubunini bw'Imana. Aujourd'hui, je suis une femme libérée. Il m'a sorti du gouffre. Et j'ai tellement d'autres choses à dire pour exprimer les merveilles du Seigneur. Bref, les mots me manquent. Merci Christ. Avec vos enseignements et toute votre équipe,
qui ont fait en sorte que je commence à enlever cette peur-là en moi. uno munsi ndi umupfasoni yidegemvye yarankuye mu cobo ndafise n'ibindi bintu vyo kuvuga kugira ngaragaze ivyiza vy'Imana mu ncamake nta n'amajambo mfise urakoze Chris hamwe n'inyigisho zanyu na ekipe yanyu vyatumye ntangura gukuramo ubwo bwoba muri jewe nshishikara mu kwizera no mu masengesho guhagarika kwidodomba no kwemera ubugombe bw'Imana. Imana yarongeye kundaba ryiza ndi umupfasoni ahagijwe kandi ndi seronegatifu urakoze Mana yanje muhezagirwe amen. Je suis une femme comblée. Je suis séronégative maintenant. Merci mon Dieu. Soyez bénis. Amen. ubu tugeze mu mwanya udasanzwe umwanya w'amasengesho nizere ko wewe ukuranyumviriza tugere dusengane wumvirije intahe wumvirije ubuhamya gira ukwizera kandi ikintu nashaka kubwira nuko iyo usabye ikintu gihwanye n'ubugombe bw'Imana Imana yamaze kukumva kuko Imana yifuza kugira amagara meza umubiri wawe ni inzu y'Imana ijambo ry'Imana tubwira muri Yohana 5:14-15 Jean 5:14-15 yuko iyo dusavye ikintu dusavye gihwanye ubugombe bwayo iratwumviriza cyangwa iratwumva. Rero nimba mu 15 ngo nimba tuzi kwitwumviriza gutwamaze kuronka ico kintu twasabye nubwo yuko wowe ugwaye ukurabara ugira usenge ugira ukire niyo utokumva ububare buheze ubwo nyene ariko wizere ko maze kuronka ico wasabye kuko ibanza kuba mu buryo bw'impwemo mu buryo bw'umwuka imbere yuko bigaragara. Rero tugira dusenge kandi tuzi ko Imana dufitiye mugambi mwiza. Yesu mishago yiwe twaronse gukira. Rero Imana yifuza gukira, yifuza kuronka umwana, yifuza kubohoka. Rero tusenge tuyizera hama wizere ko ico usavye wamaze kironka kubera ari ubugombe bw'Imana. Nuko nawe ndabivuga rero wewe ushaka kuzengana ugena hano hawe nyene wiherere ahantu hatarugwamo udasamara utarangara ushika iganzo babara utaza ushika iganzo ushira ku mutima. Hari abadamu bashaka uruvyaro ushira ikiganza kunda nk'ikimenyetso cyo kwizera. Namure bisuramo yuko bidasaba ko umva manifestation, bidasaba ko mvuga ingwara yawe, bidasaba kugwa hasi cyangwa ukadawa, ariko igikuru nuko wizera yuko kurasaba ibintu bihwanye n'ivyo Imana ishaka. Rero nimba wasavye ivyo Imana ishaka wizere ko bihawe nubwo bitogwa bunyene. Bamwe barakira ubunyene, abandi bazokira ejo, abandi bazokira hanyuma, ariko muri umwanya ariko igira gikoreke mu buryo bw'impwemo. Twizere ku izina rya Yesu. Mwanya muto tugira dusenge. Urakoze Mana ushobora vyose, ndagushima ku bushobozi bwawe. Urakoze ku ntahe zose zigaragaza ubushobozi bwawe, zigaragaza urukundo rwawe. Urakoze ku bantu bakize, urakoze ku bantu babohotse. Ndagushima kuri Imana, ndagushima kuvuga rimwe bikaba, ndagushima kuri Adonai, ndagushima kuri Rafa, uri Sabaoth, uri Jire, uri hano, uri Shama. Ndagushima kuri Imana yumva. Urakoze ku bantu kuragendera. Ndagushima ku bantu bamaze kuvuka muri amasengesho. Ndasengeye umwana wese yavutse bana n'amasengesho. Ndasengeye umudamu wese afise umwana mu nda, umudamu wese yibungenze atwite, shira ikiganza kunda. Ndatuye ubushobozi, ndatuye ubuzima, ivyo Satani ateguye vyose bisambuke. Urakoze ku ijambo ryawe rizima ritubwira ko twahawe ubushobozi ukanagirizo kana scorpion yo gusambura ubushobozi bwose mugwanizi, ko tazana kimwe kizogira ico kitugize mu izina rya Yesu. Urakoze ko kurabohora. Hari abantu bako rabohoka, hari umuntu w'umugabo ariko arakorora amaze imyaka myinshi anywa itabi, ugerageza guheba itabi vyanka. Hari ubushobozi bw'umukororo ucire gikororwa. Yesu ariko arakubohora mu izina rya Yesu. Datuye kubohoka kuri uyu mugabo kandi yakiraga kiza abohoke, imigazi ya Satani cike. Manda gushima ku bantu benshi baragendegwa. Uriya mudamu afise ukuguru kuvyimbye, ndatuye gukira mu izina rya Yesu. Urakoze Mana ku bantu bako baragendegwa, abantu bako barakira ata manifestation bumva, n'abandi bumva manifestation
depression n'uwundi akora hagurwa aguma ashaka kudahwa kuruka mu izina rya Yesu imigozi ya karande icike mu kano kanyu. Urakoze Mana, urakoze kuri ya muntu atabona neza, amaso ntabona ubona ibifungu gusa, umaze iminsi ubona ibifungu, hakira kukira utangure kubona neza mu izina rya Yesu. Wewe urwaye gutwi, shika ikiganza ku gutwi wizere. Kare abantu benshi baragendegwa. Mana urakoze ndasengerera mudamu ari mu bitaro, ndamusengeye mu izina rya Yesu. Impwemu y'urupfu imuhunge, ibyo bamuteye ibirozi byose bisambuke. Wewe uri Imana itegeka, uri Imana y'umuco, uri Imana y'ubushobozi. Urakoze Mana ko mugendeye. Hari abantu bakorakira benshi amadurere kubabara ku mubiri, aho wabara hose hashira ikiganza ufashe mu kwaha, ufashe mu kwaha mu izina rya Yesu. Ndagushima ko mugendeye Mana, ufite ikivyimba hano mu kwaha, ico kivyimba kihave mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana kuri ya mudamu aguma amaraso mu izina rya Yesu, akira gukira ubushobozi bwawe bw'umugendere. Kumuwakiza wa mugore aragwaye butinyanka imyaka 12, ramvura ikiganza umugendere mu gihe budasanzwe. Manda gushima ko mukijije. Hari abantu benshi baragenderwa, wowe wumva ibintu mengo yakora gucumita mu nda, Yesu ariko aragukiza. Abantu bagwaye estoma, izere. Wabadamu babiri n'umugabo umwe bagwaye estoma, shika ikiganza kunda wizere. Iyo estoma n'umushishito, igifu akiri gukira ku musaraba. Yesu yaravyikoreye vyose, yikoreye ingwara zose, diabete ihunge. Haleluya. Mukobwa umwe n'umudamu yubatse n'umugabo umwe bagwaye diabete, nashaka nimba ari wewe watura izina rya Yesu mu kano kanya wizere ubushobozi. Haleluya. Urakoze Mana kubona ukora kiri migongo, wewe wambaye ceinture yikure mu izina rya Yesu. Harimo akora bara ku kuboko kw'iburyo, haruguru ya vambra, haruguru y'ikiganza cy'iburyo uri kumva imisonga myinshi. Yesu ariko aragukiza, wowe udashobora gutambuka mu izina rya Yesu. Haleluya. Hari umuntu w'umugabo asigisebe igikomere ku magara, Yesu ariko aragukiza mu izina rya Yesu. Waragerageje imiti iranka, ariko ari ubushobozi uba mu ijuru bukugendere. Mana urakoze ku bantu bakorakira, umuntu akize asme, wowe urwaye asme kuvura umwana muto, Yesu aragukijije. Ndasenga abantu bagwaye mu nda, hari ingwara nyinshi zo mu nda, wowe urwaye fwa, urwaye igitigu, izere ko Yesu agukijije. Haleluya. Mu izina rya Yesu. Urwaye umwijima, izere ko Yesu agukijije. Manda gushima ko bidashobokera n'abantu biragushobokera. Umuntu wese ko turasengana wizere, nubwo ntako ndakuvuga ariko wizere. Hari ubushobozi ko ragendera abantu benshi mu mpande zine z'isi. Wowe ukurumviriza n'amasengesho ufise ikibazo cyo mu mubiri, izere. Haleluya. Uriya mukobwa ariko arasengera mariage, umaze igihe ko arasengera mariage, wari warihebuye wavuyemo, urasubira urizera. Ibidashobokera abana b'abantu biragushobokera. Nturabe imyaka yawe ariko wizere ko Imana ishobora guca inzira adacika inzira. Umudamu yamaze guca, hari mu menopause, wari warihebuye kora waciye kora menopause, bambira ko udashobora kuvyara, ariko Imana yahaye umwana Sara, ishobora guha umwana na wewe niwizera. Nta kintu na kimwe kizibira ikiganza c'Imana mu izina rya Yesu. Hari abadamu benshi bakora sengera uruvyaro, ubu turasengera uruvyaro, kumiza ikiganza kunda wizere mu izina rya Yesu. Izere. Umaze imyaka 14, izere. Watura izina rya Yesu. Ntukangwe n'imyaka umaze, ntukangwe n'ibyo abantu bavuga, wowe waracitse intege, wowe guma winyegeza abantu. Izere, uhaguruke, watura izina rya Yesu, ushime, ureke kwihebura. Nturabe ibintu bavuga, nturabe ivy'amaso akwereka, ariko izere ko Imana izura abapfuye. Imana izura abapfuye akazuka, irashobora kukugira neza. Izere mu kano kanya. Manda gushima kuri ya munasikiyo cha depression. Haleluya. Hari n'umama asenga umwana wiwe, umwana wiwe adashobora gutambuka, umwana arenze imyaka 5 adashobora gutambuka, ariko Yesu aramugendeye mu izina rya Yesu. Kiri ubushobozi. Wowe umaze imyaka 7 utarasama, izere. Wowe ama inda zivamwo fausse couche, umwanya wose usamye umwana avayo, izere. Hari umuntu afite ikivyimba, umudamu afite ikivyimba mu gitsina, izere ko Yesu agukijije. Haleluya. Hari umuntu ukora imisonga kuri kote, kuyumva iruhande y'ibere ry'ububafu y'umoso, naho nyene yizere ko Yesu akugendeye. Mana urakoze kwa nogendeye. Hari abantu bakora kiri ingwara nyinshi, hari umugabo asigaye cya cancer ya prostate, izere ko Yesu akugendeye. Hari abantu babiri bagenda no mugera wa sida, Yesu akijije. Watura izina rya Yesu, wizere. Urakoze Mana ku bantu ugendeye, nubwo ntavuze ingwara yawe, nubwo ata manifestation, hari benshi bakora gendegwa, ariko bisaba kuvyizera. Watura izina rya Yesu. Urakoze Mana ku naye tugiye kumva, urakoze ku bushobozi ugiye kugaragara mu izina rya Yesu dusenze twizera. Amen.
ku muntu azobona ibimenyetso bigaragaza ko yakize canke akaba ashaka kwakira umwami Yesu kugira aronke ubugingo budashira, ushobora guhamagara ku gasaraba 256 781 377 337 plus 256 781 377 337. Ku baba muri Canada canke muri Amerika mushobora guhamagara ku 613 462 93 52 613 462 93 52.